inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Kubwa Nikora Jota arongoye urunani ruhurikiyemwo abavuzi b'imiti kama mu Burundi Renatebe ati urunani rutegerezwa gukorera ahantu hazwi n'amategeko atari mwibarabara. Yongera koko ubuvuzi kama ari kwitanga kandi ngo umuvuzi ntiyihuta, akanavuga ko n'amategeko abagenga arushiriza kuba meza. Umuvuzi kama niko turahana aho dukorera urunani rukorera naho ubona umuyobozi ubuvuzi kama sanze turi kumwe ahakorera niyo nijya biro iri haruguru ya Sorodankoni ya etage hejuru niyo dusanzwe dukorera. Urunani ntirukorera mu ibaraba. Abatowe guserukira kubijisho ry'urunani mu ntara murihuse namwe mwihuse cyane. Cyo twabajeje bizava bibana. Urwego rw'igihugu twe dukoreye imyaka irenga 2 mu ibaraba. Sijya dokima mubona ntizari zifise biro zandikirwa. Imyaka hafi. Muga murabona ko mwaronka ivyangombwa. Umva rero ni murambirwe byose nibukira. Atwebwe biro tuyironse vuba kandi twaravumiye. Mu nyuma muzavamo baza ati none duhembwa ngahe. Ubuvuzi kama no kwitanga. Nimba udashobora kwitanga uvuge hakiri kare tugusubiriza ubundi. Niba uvuye mu ikomini uja mu yindi tuzobanza kuguhitike birakunani. Ajya wumva telefone dutelefona dutabara umuntu atabaje nta mayinite minisiteri radio muga turagerageza aho tugeza turabaganga dushoboye kandi twiyemera tutobura amayini. Hanyuma ngira ngo mwumvise adresse dusanzwe dukoreramo imiti bemwerekanye mu runani mwagiye hamwe abavuzi kama mukaja hamwe mugashobora kutwerekera ngayo mwakoze. Mbega mwakoresheje procedure yi bakoresheje procedure amategeko atugenga yaduhaye. Runani rwagiyeho ku mategeko ku itegeko shikiranganje itariki 11 mu kwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2018. Ico nico kintu nabanza kuguha cambere c'icizere yuko tutawukoze gihuruduka. Hanyuma ayandi ma procedure navuze yuko turoza amategeko vuba turacayabandanya kandi ariko araza neza nikimenyamenya nuko twicarana n'abavuzi imiti kizungu, twicarana n'abaserukira OMS kandi dutwagwa mu bushikiranganje buzwi bw'igihugu. Ariho bazoza baradufasha izindi procedure musaba kugira zije mu ngiro. Nizi tugeze ko twazihawe n'igihugu arico gituma n'izindi zizozanwa n'igihugu. Mwavuze icakabire mwavuze ati nivyo vyivyo meje kwishura ati mbega none iyo miti yemejwe nande bizogenda gute kugira mu icabuke ko ari ama procedure menshi natwe turayabona. Ziracari za mpambani tubona twesi kandi ntawe utazibona. Ahubwo abavyeyi b'igihugu badufashije yuko ubuvuzi kama buja ahabona. Tubandanya dutakamba kugira n'ayandi mategeko abandanya. Twebwe abavuzi b'imiti kama nitwihuta nkuko abari hanze yabwo babibona. Abari hanze yabwo babona ati mbevyo bakora bimeze uko nibiki. Twe tugenda bukebuke nkuko amategeko yaje bukebuke kushika iyo ntambwe y'ibindi bihugu tuzoyishika. Noneho muranabibona yuko vyatangwe kumera neza amategeko ariho. Imiti turiko turakora irakogwa kandi abayifata ntibidoga, bidoze bazokwidoga nkuko bo kwidoze n'indi miti kizungu. Ikindi naco nuko akarusho kari twe turatanga imiti y'abasogokuru siyo turafyatura ubunyene. Nayo turajana muri laboratoire tuvuge duti iyi tuyikoze ubunyene n'imiti ni basogo kurega ntidohe turabake nabo banyogokuru niyo dohe turagora n'abajya banyogokuru baye bakoresha yabayinakuru babo siyo muri laboratoire tugiye gukora ubunyene. Mureme rero procedure ziriko ziraza nkuko izindi zaje. Umuvuzi ntiyihuta. Ubu turi ngadohe turavura abo ba Leoporo bariya mubona bose bajya bata ntibavura uku amategeko ntiyari bwazi baranigana mu gihugu menga baye baragira uburozi. Muga murabona ko tugeze aho amategeko aba tukagenda neza tugira ivyizigiro. Rero abari mu mwuga w'ubuvuzi kama twama tugenda bukebuke n'ibindi biriko biraza tugira amahoro. Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.